Mu gisonga ca mbere nk'uko twari twabizirikanye mu ntango z'iki gitabo c'ibiharuro c'iharura, twarabonye yuko kigaruka cane ku bintu vyagiye biraba muri rwa rugendo rurerure abanyisirayeli bagize mu bugaragwa, bagenda bagana igihugu c'isezerano, igihugu Imana yari yarasezeraniye basokuru babo, bava mu buja bagenda mu gihugu c'umwidegemvyo, bagenda mu gihugu c'iteka ryabo. Bimwe bimwe rero usanga mu vy'iki gitabo kivuga, igitabo c'ihunguka kitagiye kiragarukako, kitaduhaye. Muri ivyo rero harimwo uko kuntu bagiye gutata ico gihugu, begereje gushikayo, Musa akarungika abagenda kuraba ingene kimeze. Na Musa ararungitse n'Imana ibisavye kugira ngo ibe nogira nti irabashiramo gushaka kwinshi n'akanyamuneza ko gushikira ico gihugu, babe bararonka amakuru meza y'ingene ko kuvy'Imana ibategurira ko ari vyiza. Muri abo bagiye bose ntibagarukanye umutima umwe, bose nibyo babonye ko ari igihugu ciza kandi igihugu gitembamwo amata n'ubuki, mugabo kirimo abantu bahambaye, abantu bakomeye, kizitijwe impome z'amabuye. Ukungene rero ivyo babibonye bakabitahura, abarungitswe ntibabitahuye kumwe. Muri abo harimo uwo twumvise Kalebe hamwe na Josuwe, barahimbawe n'ico gihugu, kandi kubera umwizero bafise mu Mana, bakumva bati abo bagabo bangana ibiti vy'inganzamarumpu canke ivyo bihome vyubakishijwe amabuye, bazi Imana aho yabacishije, ivyo yabakoreye, ntibonanirwa no gufata ico gihugu no kucinjiramwo, kuko ari igihugu Imana yabateguriye. Ni Imana yakibateguriye. Abandi nabo baravye nogira nti uko kuntu abo bantu bakirimwo bangana ari ibigabo bikomeye birebire, bakabona umenga bibona nk'inzige, bakabona umenga ivyo bishobora. Kuri bo baraba izo ngorane zo gushobora gushika muri ico gihugu, bazirabira muri bo nyene. Baraba ivyo bintu bakarabira mu nguvu zabo, ariko Kalebe na Josuwe bobo bakaraba izo ngorane zo gushobora kugishikamwo, bakabirabira mu bushobozi bundi Imana ibaha. Aha rero niho duca tubona ingene ukwemera kumeze. Twese turahura n'ingorane, turahura n'ibintu biriya vyose bishobora kudutambama imbere, bikatubuza gutera intambwe ahantu heza, gutera intambwe ahantu twumva yuko ubuzima bwacu bushitse aho bwishira bukizana, bushitse ikintu ciza gisumbirije ibyiza twari tugeze kuri uyu munsi. Mugabo ugasanga hari abantu b'ubwoba bashima gusa kuraba ingorane zibari imbere, bagaca baraba ubushobozi bafise, bakumva umenga baracitse intege, bakibagira yuko umuntu atagendera gusa ku bushobozi bwiwe no ku gushaka kwiwe. Hariho uwundi agenga ubuzima bwabo kandi afise mu minwe ivyabo vyose. Ico kintu tugire tucibagiwe, niho ukwemera kwa mbere guhera. Kenshi biratugora iyo tugeze imbere y'ingorane, umuntu gusa akaguma yicapurira ingorane. Sinzi ugeze kuvuga ati ingorane zitanguye kwicapura iwawe ko ari nyinshi kandi zihambaye, zibwire yuko nawe ufise Imana ihambaye kandi itegeka vyose. Sizubwira mu bisanzwe y'ubwira umutima wawe. Bivuga yuko subwe yuko umuntu adashobora guhura n'ingorane zimwe mbere ushobora gusanga zikibanganijemo ibintu vyinshi, akagira koba. Ariko nawe wogira koba, ntiwibagire yuko wemera Imana ishobora vyose, ugaheza ukayitura, kandi ikigusavye ukakigerageza.
ntugume wicwa n'ubwoba uguma aho uri, uguma ukirimbira hahandi ugasanga mbere wasubiye inyuma nk'ibirenge. Kwizigira umukama, hari igihe umukama dusaba gutera intambwe ahantu hakomeye, ariko tuguma umenga dufise intege nke, musaba ingufu. Reka kuguma ukangwa gusa n'ibitambamye imbere yawe ingene bimeze, ariko kandi birabe mu bushobozi bw'Imana. Wizigira Imana, usabe kuyigororokera. Ibisigaye hari ibintu byinshi Imana itugirira atari uko twabigizemo uruhare, atari uko twashyizemo ingufu zacu. Mbere n'ingufu zacu niyo yaziduhaye. Vyose bikomoka kuri yo, cane cane ho kubijanye n'ivy'ubukiriro. Ubukiriro bw'ubuzima budahera niwe vyose abitanga, twebwe akadusaba gusa kumugambukira, kumwizigira, kumuha ukuboko kwacu n'umutima wacu wose. Ariko kandi tuhakura icigwa c'uko imbere y'ingorane tworeka gusanga turiko turacana intege. Ibintu vyakunda gushikira kenshi Abanyisirayeli nuko bashitsikiye imbere y'ikintu kibagorana, bimwe twese bidushikira, bamwe barondera gutana kw'imyikomo, barondera gucana intege, barondera kwerekana yuko iyo challenge, ico kidefi ntibikunda. Hari abantu usanga tumeze gutyo, babantu bose usanga umenga twihwabira gutora amanegurwa, kubona ibigoye, kuguma dusaba ibintu nk'abadoresa badakura, kuguma umenga ego. Mugabo mubwira uti none witeguriye iki, gukora iki kugira ngo ivyo uriko urashaka ubishikeko, ukabura ikintu na kimwe. Ni ukwica intege wenyene, ni uguca intege abantu. Turabe ko atarushobora gusanga mu buzima tumeze gutyo. Birahimbara igihe abantu bagira bati ahubwo tuje hamwe, turabire hamwe n'umutima umwe ingene iyi defi, ingorane, iyi challenge twoyitambuka. Be ntabwo ni sawa. Hano usanga baguma bijogota, bagaca baronderaho batako ibirake by'ingorane zabo, cane cane bagaca babita ku bakuru, mugabo ugasanga we ahari ntaco ariko arakora. Kugira ngo ibintu bihanitse bihinduke, bitangura guhinduka muri kakanu gatonya k'umutima wanje, niho bihera. Ni naho ibintu byose bifatira, kuko ubwa mbere bihera iwabo. Biratworohera kumva yuko umenga twonahindura ibintu ahantu kure, mugabo twebwe tutarahinduka. Ndibuka n'abapatiri babiri bigeze ko bariko baraharira, ariko ndabumviriza, baraharira rwose ingorane ziri muri Ekleziya. Bagira ati dutegerezwa guhindura ibintu, no gushaka kwishi, no kwiyemera kwinshi. Undi aramubwira ati wewe ugomba guhindura ibintu muri Ekleziya, aka Ekleziya kari muri wowe ntikarahinduka, tuzohindura gute Ekleziya yose? Nakaryo keza no kugira ngo umwe wese ahubwo ahari ntagire ubwoba, agaheriwe, ibindi bigakurikira. Kizigira Imana, ibindi bigakurikira. Kugira ukwizigira kudaterera hasi, igihe uzi ko wizigiye ikintu ciza, atakintu kibi kirimo, ukagikurikirana. Twibuke ibyo bintu byose usanga dutangura vyiza, ariko kamenga turacikiye hagati, ntivyigere bishika ku vyamwa vyuzuye bishitse. Hari usanga mbere umenga harimo n'akantu k'akamenyero kabi, k'abantu bahaguruka n'umucanwa mwinshi, ukagenda urazimira mu nzira, ibintu bigatakarira mu nzira. Ntushike kwihangiro, ntukomeze urugendo ngo ushike kwihangiro, kubera ibiza biragutera ubwoba cyangwa ibiza biraguca intege. Igihe uzi kuri kuragenda ugana heza, uyu munsi byanse muri iyi nzira ukarondeza iyindi, ntiwige guterera hasi ikintu cyiza uri kurakurikirana ku izina ry'Umukama. Nk'uko twavyumvise kuri uyu mukenyezi, yumira ko akumira kuri Yesu. Mwumvise ingene atabaza Yesu mbere akamera nk'utamwumvise. Abatuma bagaca bagira ati nyirukana dukura induru inyuma. Abantu tumeze gutyo, yirirwa aratunganya, saba asubira, ikaguta umwanya, mugabo ntawe uzi ico ateramiye cyiza mu mutima wiwe. Ashaka gushikako n'Umukama wiwe. Yesu
akamureka, ukabona yuko Yesu yamuretse kugira ubwa mbere aze mu kiyago nawe. Hari igihe Yesu adashima kuduha ibintu nk'uko umenga tubimusariye kure, arindira ko dushikirana nawe, imitima ikumvirana, ibindi bigaca bikurikira. Kuko umenga uyu muntu aje kumusaba nk'umupagani, kandi koko yari mu ntara y'abapagani. Umenga Yesu nico bapfana gusa cica agomba kumuha. Hari igihe tuzi imbere ya Yesu umenga dupfana ibyo dushaka kumukurako, ibindi ntutubaza. Ahagize ati nazanye ubwa mbere n'abana b'Isirayeli, kagira ati ubwa mbere naje kugira ngo abantu ndabashire mu isezerano nziza n'Imana, mu bucuti n'Imana. Si ibyo naje gutanga iki cyane kiri ubwa mbere, mu bucuti n'Imana. Yesu amaze kumuganiriza kumva ati uyu muntu si ukwemera gusa ipagani, aremera yuko shobora kubimurangurira nk'Imana, akumva ko umutima washikiranye n'uwo mukenyezi, agaca amubwira ati koko by'ukuri ibyo ushaka birarangutse. Iyo tumaze gushikirana mu mutima n'Imana, tukumva ko twiteguriye kujana nayo, ibindi biragenda biratora inzira tugatangara. Dusabe natwe Umukama uko kwemera kudutuma dushikirana mu mutima nawe, ukwemera kutagarukira gusa ku byo tumusaba, kuko twamwemeye nk'uko yamwise ati mwana wa Dawudi ngirira ikigongwa, akumva ko ari Imana yiwe, akumva ko ari Imana yiwe. Ariko kandi dusaba Umukama kugira ngo twe kuza turaba nk'uko uko abatumwa, hari igihe ushobora gusanga turi mu bintu by'Imana, mugabo ugasanga twebwe nyene nitwe turiko turigiza inyuma abashaka kwegera Imana. Ugasanga ntumenya kumva neza uri kwararondera Imana ngo umwunganire, ahubwo ugasanga umenga uri kuramwegeza inyuma, mwirukana kuri ndungana. Bari gupfumagira bati mutabazi ica gusaba. Uri kwararondera Imana ukamushigikira, ukamufasha igisabisho, ukamufasha mu ntumbero nziza, nta gusanga imyifato yawe canke imvugo zawe zishobora kwigiza yundi akumva umenga sinzi ahantu, ntazi ahantu haje hariho. Kuko usanga bene abo baje ubwa mbere kurondera Imana bayirabira muri wewe, ntibaba baragera ku rugero rwo gukura gushobora kumva Imana ubwabo, babanza kurabira kuri wewe, kugira ngo abo bose baje bagana Umukama ntihagire n'umwe yosubira inyuma kuko ananiwe no kumva Imana kubera twebwe canke umenga twamwirukanye, ahubwo tukamubera akaryo ko guhura nayo. Amen.